Aho hari mu birori vyo kubisikanya hagati y'uwahora arongoye ishirahamwe Femme Intwari, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye hamwe n'umufasoni Hakizimana Marie Odette agiye kuramutswa iryo shirahamwe. Mw'ijambo ryiwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye akaba yarashimiye abakenyezi bose bahurikiye muri iryo shirahamwe ku bukerebutsi bwabaranze hamwe n'umwete n'ubwira baranguranye ibikorwa bisanzwe birangurwa n'iryo shirahamwe. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu asaba umukoreye mu ngata kubandaniriza aho bari bagejeje ibikorwa na cane kwijukira gushigikira abantu aho nikora hamwe no kwamana ntaryo bakorera mu runani gutyo bashobore gutera iteka igihugu. Dufate kano kanya kugira dushimire umwe wese kukigoro yagize kugira ngo ishirahamwe umukenyezi w'intwari rishike ngaha ku gikorwa c'indongozi zitandukanye, ku bikorwa bya bamwe na bariya ndetse abagize ishirahamwe mu bugwaneza mu mabanga yo kurongora iri shirahamwe bwabaranze, akaba kandi ari n'akaryo ko gushikiriza abanywanyi ibyo twaranguye mu mpapuro, mu mpanuro ndetse no mu bikorwa byagiye biranga rino shirahamwe umukenyezi w'intwari. Nyakubahwa waraye wizewe ngo unkorere mu ngata mu mabanga yo kurongora rino shirahamwe ryiza umukenyezi w'intwari. Twagira dufate kano kanya ko tubanze tubakeze kubona abanywanyi barakwizeye kuguhitamo ngo urongore ishirahamwe. Ntitubasigiye umushike kuko intambwe ishirahamwe rigezweko rirashimishije. Tubasabye rero mubandanirize kw'isemo twari tugezeko ndetse murushirize aho twari tugeze. Ari naco gituma duhamagarira abanywanyi b'irishirahamwe kubafata mu mugongo vy'ukuri, mukorere hamwe, mukorere mu runani rw'intamenwa kugira ngo mwitere iteka, mwongere mu dutere iteka twebwe nk'imboneza zanyu, kandi mwongere mutere iteka zina mukenyezi wese ahari muzaba muteye iteka n'igihugu cacu. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba kandi yatekereye uwumukoreye mu ngata impanuro amusaba kubera umuco abanywanyi bose b'iryo shirahamwe. Ngaruke kuri mwebwe ndongozi nshasha, muraba indongozi vy'ukuri, muraba umuco, muraba icirore c'abandi ndetse murabera akarorero keza n'ayandi mashirahamwe akorera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Murabigisha gukorera hamwe, murabigisha kuja ku kivi, murabereka ubutwari bwamye buranga umukenyezi w'intwari. Twebwe natwe kubitwerekeye turabemereye ko tuzokwama tubashikira, tubahanura aho hose bizoba ngombwa, kanatsinda tubandanya turi abanywanyi b'ishirahamwe kuko amategeko arabitwemerera. Nayo bimwe muri vyinshi vyashikirijwe mu vyari bimaze kurangurwa n'iryo shirahamwe, ahanini twovuga gufasha abana bafise ingwara n'ubumuga butandukanye hamwe no kuronka ikibanza kizokubakwamwo icicaro c'iryo shirahamwe. Hakizimana Marie Odette agiye kuramutswa iryo shirahamwe yamenyesheje ko ataca atazokora kugira ngo ateze imbere ishirahamwe Femme Intwari mu guca mu makanda y'abamwitangiye imbere. Amenyesha kandi ko ataje gutegeka ariko ngo aje abo umusuku wabo arongoye. Nzogerageza guca mu makanda yanyu mpaka shikane ishirahamwe rya Femme Intwari kw'iterambere rirama. Ndashimira kandi n'abanywanyi b'ishirahamwe
bemeye ko ndabaja imbere ngo ndabarongore. Mboneyeho no gusubira gushima Imana ko icyo gikorwa cyagenze neza. Kubwizigirwa mwamweretse, nanjye ndabemereye ko ntazodohoka kwibanga yo kurongora ishyirahamwe Famintwari. Ndemereye abanywanyi b'ishyirahamwe ko atawe ntazotega ugutwi. Ibyiyumviro byanyu ndabikeneye kandi n'ikirumara. Rero sinje kuba umutegetsi, ariko nje kuba umusuku wanyu. Ndemereye abanywanyi b'ishyirahamwe ko dufatanije twese tuzoshika ku kintu kirama. General Mibure Emmanuel yaserukiye abatumire muri ivyo birori, asaba ishirahamwe Famintwari ko ryoshira imbere indero y'abana babo mu ntumbero yo gutegura urwo rwaruka kuba intwari zizobasubirira muri kazoza. Ngaruke ku gikorwa kimwe muri byinshi dusangiye na Famintwari, aricyo kijanye no kurera abana bacu. Twashaka rero kubasaba kugira ngo ahuze muhashire ingufu, tuze tuhashire ingufu. Ico ndashaka ndakigaruke ko inkuhagarariye Nonoka, kuko ni imwe muri porogaramu dusangiye kurangura na Famintwari. Twashaka gusaba ko muyikorera ko cyane, ko tuyikorera ko cyane kugira tuze tugume turonka Famintwari. Nayo Venani Kazohera ku izina ry'abagwizatunga akaba yemeye kuronsa iryo shirahamwe imodokari kamyonete 10 zizofasha iryo shirahamwe mu bikorwa byaryo bya misi yose. Tuzokwama turi inyuma yabo mu migambi yabo ya Famintwari. Subire rero heze ugiye kurongora Famintwari, ndashaka ndamuremeshe cyane rwose. Ashirikiwe n'umufasoni wa Nyir'icyubahiro w'igihugu. Arebe kandi natwebwe turi kumwe nawe, tumuremeshe rero Famintwari igiye gushika kure cyane rwose. Twebwe abagwizatunga bantumye, hari bamwe bari ngaha n'abandi batari ngaha, bantumye yuko ivyo bahora batanga baduye kubigwiza na gatanu. None rero Famintwari mugume mushimbere Imana, urumva yuko Famintwari iri kumwe n'Imana mu migambi yayo iri kirarangura. Mugume rero murondera n'abandi banywanyi, kuko Famintwari ikintu gikomeye cyane mu Burundi. Abagiye kurongora Famintwari boza baragenda mu gihugu cyose, bahereye mu makomine barondera abanywanyi. Turabemereye yuko twebwe tuzobagurira imodokari zo kugenda kurondera kandi abagwizatunga bantumye, hano n'abari ngaha. Amakamyonete 10 masha kandi ibyo ni bike. Natwe tuzoza turasaba imfashanyo aho dushika kure, tugende mu makungu, tuze turasaba imfashanyo ishikira muri Famintwari. None
rero Famintwari mugume mutera imbere mushimira ibikorwa turi kumwe namwe hariho n'ayandi mashyirahamwe tuzorondera kugira agume abashigikira. Abakenyezi bahurikiye mu ishirahamwe Famintwari mu ntumbero yo gukengurukira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye bakaba bamugabiye inka ya Mugisha hamwe n'intama zibiri. Twibutse kwishira hamwe Famintwari ryavutse kuwa 3 Munyonyo umwaka wa 2016 maze rihava ryemererwa gukora nk'ishira hamwe ryemewe n'amategeko kwitegeko shikiranganje nimero 530 akarongo gahiritse 728 ryo kuwa 16 Rusama umwaka wa 2017.